gushika ku munsi wa gatanu isaha umunani zuzuye neza gushika isaha 10 amasagera kuri abiri tuba turi kumwe namwe turabira hamwe icokogwa kugira ngo ibikogwa mva bwenge isobore gutera bija imbere. Yes, nkuko nari nabibabwiye tugiye kwakira the living legend amaze imyaka myinshi muri music industry ariko kandi amaze kuramura aba artiste atari bake uno munsi bazwi kandi bamaze no gukora ibitari bike mu muziki wa gospel hano mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi iyo umuntu avuze Apollinaire araza kumva izina rinini cyane muri gospel si mu Burundi gusa ndetse no hanze y'igihugu. Ni izina ririyo kandi ni izina ryakigwa neza kandi cyane. Uno munsi ari live muri Buja FM, uno munsi ari live muri The Number One Soga Station in our country, uno munsi ari live muri The Sound of Burundi, uno munsi ari live muri La Meilleure des Stations. Hari indirimbo nyinshi ushobora kuba umwibukira ko, hari byinshi ushobora kuba wibukira kuri Apollinaire. Ndashaka imbere ko ndamwakira wori kuratwumviriza hamagara kuri 611000 611000 banzo tubwire ni giki wibuka kuri Apollinaire. Iyo umvise Apollinaire wibuka iki? Zewe mfise ico nibuka na ofisi ico wibuka, ariko ndashaka yuko ico wibuka ukitubwira maze nawe yumve ico ushobora kuba umwibukirako. Uno munsi biragoye gutena imyaka 10 ariko 20 arayimaze nirenga. Allo? Allo? Oui. Umeze neza? Allo? Oui, ni sawa? Allo? Umeze neza? Buja FM. Oui, ni gute? Twebwe turakumva ariko. Tayari yamaze kuva ku murongo wa telefone 611000 undi munyanye ku murongo wa telefone Buja FM. Allo? Allo? Oui, ni gute? Ni mare. Umeze neza? Tuganira nande? Na Dr. Patrick. Dr. Patrick. Manis. Uno munsi n'abaganga bahamagaye. Ni giki wibukira kuri Apollinaire Habonimana? Apollinaire ndangubukira indirimbo zino zambere tukira batetse tukazira Imana. Hari indirimbo usanzwe uzi izo wibuka? Iyo nyene ico Yahe? ya indi ivuga ngo ico ndirimba Kinera gutwenga. Aha. Ni giki wifuza yuko no munsi uza kumva biciye kuri we? Nifuza ko nza guheza ngatanga kwera imbere kuririmba Apollinaire bavuga n'ubutumwa kabisa. Merci beaucoup. Reka twakira umunywanyi umwe gusa wa nyuma hamace tuza rero tumwakira. Numva shaka yuko no munsi tuze kumwakira reka araturirimbira kuko myaka ni myinshi abantu batareko baramwumva kuri Buja FM, ariko no munsi niteka twatewe gushobora kumwakira hano mu bwami bw'isamirizi Buja FM. Kumbure twe twatanguye umwuga we amaze imyaka myinshi aririmba. Mwiriwe? Amahoro cyane. Wogabanya volume radio? Oui. Ninde tuganira? Allo? Buja FM. Allo? Yes, nukwemeze reka rero tumwakire. Ndasaka yuko abantu muri ko muratwumviriza tumwakire n'amashimeshi hamwe n'impundu, ariko ndabona hari undi munywanyi yamaze kuva ku murongo wa telefone. Ibintu byose ndaza kubizimya hama tumwumve. Let's go. Hari indirimbo nkundi ivuga ngo igituma ndirimba. Ni my favorite song. Okay. Cyane kabisa. Dushaka kwanza kumva ryajwi imbere yuko tukwakira neza. Okay. Ibintu byose nabizimije ndashaka kukumva uri kuraririmba. Ndirimbe? Yeah. Okay. Igituma ndirimba ikinera gutwenga nuko mfisa mahoro aratangwa n'isi. Iyo hari bingoye hirya hino na nzira numva ijwi ry'umukunzi ambwira ngo sininye nduwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi
kubimenya nibwo buzima visama horadashira. Wow, malheureusement ariko heureusement udusgari turi television murashaka kumubona ingene aberewe. Bariko barambona. Yes, nawe uri kuribona. Okay. Turi live kuri YouTube bariko barakubona ariko ni na televiziyo ya Buja TV itangiye guca kuri Canal Plus kuri 398 no kuvuga yuko isi yose amakungu ariko arakubona muri kano kanya. Ikaze muri Hit Connection. Merci beaucoup. Umeze neza? Jemeze bon kabisa. Ndashima Imana. Bigenda gutogira ngo umuntu nka Apollinaire amaze imyaka myinshi mu muziki. Afise n'imyaka yisununuye ariko wamuraba ukamenga aracari umujene. Nubwiwe gusa kabisa nubw'Imana. Nta buhinga burimo byose ni kubw'Imana. Uno munsi dukwije imyaka ingaya turi muri uno mwuga. Dukwije imyaka irenga 35. Imyaka irenga kuri 35. Yego. Gatonyo. Yego. Mubashaka kumenya urashaka kuduha gato aka resume aka biographie gato ingene watanguye no mwuga ingene wabijemwo uko vyari bimeze kuko ico ntahura nuko kera nuno munsi hari itandukaniro. Ndashaka utubwiye uko nabo mwatanguranye ibihe mwacanyemo muri ivyo bihe kugira ngo no munsi zina Apollinaire rishoye kuba rigeze aho rigeze. Nkuko umwana wese avuka agakura hanyuma akagira ambition akagira imyaka yo kwironderamwo ico yibaza azovamwo. Jewe ku myaka 8 nari maze kurunguruka muri jewe ko mfise impano yo kuririmba. Niho natanguye rero bamwe babifata nk'ubukubaganyi kuko mu ishuri ndonsaka akaryo naraderanja nkuko bamwe babivuga. Nararirimbisha abanyeshuri ndonsa akaryo mwigisha sohotse ngaca mbona ko ebana nta mwanya w'imyayo uhari abantu banabikunze aba petit twigana ngaca ndabaririmbisha karirimbo urumva nkababonamo igiteramo urumva hanyuma tukaryoherwa mwigisha yaza bien sûr ngashigwa mu bihano ariko igihe cyose nabona akaryo cyose nabona occasion naca ndabigira uko nyene. Ntangura kubona rero ko hari ikintu muri jewe kibogaboga muri jewe. Hanyuma mu nyuma ndegera ngira amahirwe yo gufrequenta église. Ntangura kumva muri église bakunda kuririmba hari abandi bantu impano zabo zatira iri muri jewe. Nja muri chorale y'abana mu nyuma sinayitevyemwo. À 12 ans, 13 ans, nari ntanguye kwandika indirimbo zawe bwite zanje. Hanyuma sinateba muri chorale y'abana, mu nyuma nja muri chorale y'abakuze, ntangura kwiga guitar. Mu nyuma arumva turabigira mu ncamake. Mu nyuma ngira amahirwe yo guhura na Nikiza David, Nicky Dev rero ngira amatsiko yo kumwegera cyane. Amaze gukizwa kuko nari nanumvise amakuru yiwe amateka yiwe mu muziki mu buzima bw'iki gihugu. Yaragiye za Nairobi urumva hanyuma aragaruka ndamwumva muri orchestre amabano orchestre nationale urumva hanyuma numvise asigaye ari mu byo benshi bavuga ngo mu byo gusenga. Ndavuga nti wow uyu rero no mwegera ndamwegera nca ntangura kubona ingene avuze guitar nca ntangura kubona ingene a compose indirimbo ingene agira arrangement musical arrangement vocal kubera nari ndamwegereye numva niwe muntu nkeneye kuba hafi nkeneye ko amba hafi nkeneye kwegera kugira ngo amfashe basi ico ndi cyo uyu munsi rero arabifise mu ruhara. Mu nyuma nza guhura na Pasteur David Ndaruhutse fondateur wa ministère du réveil en Afrique au Burundi. Mu nyuma dutangurana nawe Église Vivante mu 1992 hama vers 93 donc à Bourse andungika mu Bwongereza
nja kwiga niho nahuriye n'abandi ba musiciens n'abaririmbyi ni naho nakoreye album ya mbere ukwiye amashimwe irimo negereye intebe yawe okay yiwanje beat ya ubundi avant yaho nakoranye nabo bazungu couple ya Carol na Colin Owen hari ndimo nyinshi zatanguye kumvikana zivuye mu Congereza zikaririmbwa mu Kirundi naririmbanye nabo izo ubwa mbere hanyuma mu nyuma ndirimbana bamfasha guproduza ijya album yanje ya mbere yes tukiri ngaho nyene kuri album yawe ya mbere uraje mu muziki impano turumvise aho yavuye turumvise ko vyagiye biratera imbere buke buke album ya mbere icigira réussite album ya mbere icigira success ndasaga to uturirimbire kuri aka extrait gato ka titre ya album ya ucu tubwira ni jyahe banga wakoreje kugira ngo album ya mbere ishobore kugira success abandi barakora stano nizirenga ariko we ya mbere yashoye gufatisha ituma n'urugendo rwa Apollinaire rubandanya neza bon nibaza iyi album ya gatanu irabisobanura ubuntu bwawe kabisa kubera ko byukuri nitavye umuhamagaro nagize amahirwe yo kumenya destiny yanje sivyo hanyuma ngirwa amahirwe yo gutegurwa mu ijambo ry'Imana nakiragakiza ndaregwa mu ijambo ry'Imana ndaba discipline n'impano yanje iraba encadré sinevolue ndi mwibarabara ndi muntu yigenga nagiri ubwo buntu bwo kuba mu maboko meza yabo bantu nakubwiye nabandi tudashobora kurinda kuvuga no kuvuga ngo kubera iyo education iyo discipline niyo yatumye album yanje ya mbere indirimbo zanje za mbere zibamwe kanovera ziba mu rutonde ziba mu iyo discipline nyene umuntu yazumva akumva wow ziranyegereje Imana ziranteye inyota yo gusenga hama abandi batari mu byo gusenga bakumva umenga nka Emmanuel urumva ndibuka ko yaririmbwa cyane mu ngo no mu bubare bukomeye mu boîte de nuit abantu bakazitamba urumva n'ububasha nyeni cubahiro nyeni nganji mana nzima mukunzi mwiza El Shaddai, Eloi, Jehovah Jireh. Kabisa. Zorangu himbaza, zorangu tazira. Namamaze mwami urukundo rwawe. Zorangu himbaza, zorangu tazira. Namamaze mwami urukundo rwawe. Wow, ariko ikibazo namangira igihe cyose. Mwebwe indirimbo mwakoze none munsi zirahari none munsi indirimbo mwakoze zirakundwa none munsi indirimbo mwakoze ntizigeze zitakanovera ariko no munsi abaririmbyi baraza yakora indirimbo nyuma y'ukwezi kakanovera kakaba karatakaye mwe mwabigenza gute kugira ngo none munsi bikogwa bibe bihari ariko umuntu avyumvirije yumve yuko bikimota bwa bushasha nyene bwa mbere icyo nzi ni d'abord ni source iyo ndirimbo ivuye he hanyuma ifise intumbero iyi ko urabona ibintu byo kuririmba indirimbo mpimbazamana cyangwa umuziki wose muri rusangi bifatanye no kuboneka kwa nyene kuririmba ariko rero hariho defi iyo mu ndirimbo mpimbazamana umuntu ariko aravuga ati ndiko ndaririmba indirimbo ishira Kristo hejuru ishira icubaro c'Imana hejuru ishira ubwiza bw'Imana hejuru ubukuru bw'Imana hejuru indirimbo zirongorera abantu kuza kugaruka ku Mana no warafise ivyumviro bibi bigahinduka urabona bene izo ndirimbo rero iyo uzivanze n'izindi ambition zawe kuko piège niyihe nuko nyene kuririmba nawe ashaka ko amenyekana aboneke
arenganya ahantu habi gihinduka abantu bavuge ngo wabonye urumva ngujya ni naka bakumva ko ari umuntu w'igitangaza kabisa. Ivyo rero mu ndirimbo mpimbazamana iyo ambition iri mbere cyane burya ubuguye mu mutego. Ni ukuvuga ngo indirimbo yo kagiri akamara abantu igashira Imana hejuru, hanyuma Imana ikazogushira hejuru mu nzira zayo uko ibishatse, wowe ntunigane no kumenyekana, ikaba ari imenyekana mu buzima bw'abantu, abantu bakumva presence yayo bakihanura, wari afise ivyumviro byo gukora nabi, uwankundi utashaka Imana, warasanzwe ari gihemu akavuga ati iyi ndirimbo iranyegereza Imana, ibi bintu ndabihevye. Rero iyo indirimbo umuntu yandika zifise iyo ntumbere yuko ni Kristo, ni Imana yaremye ijuru n'isi kwiye gushirwa hejuru, burya birazana impinduka nini. Iyo motivation, ico cifuzo kiratuma iyo ndirimbo abizoshikira ikora igira impact ku buzima bwabo, hanyuma ikagumana akanovera kayo, Imana ikayizigamira ico kugira ngo yamigira icifashije abantu. Hanyuma nawe Imana ntigideni nyene kugira gutanga iyo message muri fidelite, ukaba umwizigirwa, Imana ndibura uko ibigenza, irakwambika icubahiro, irakwambika kumenyekana wewe utarinze kuniganira kabisa. Kuko iyo tuniganira kumenyekana turabikoreramo amakosa menshi, turidogera abatatuhaye honneur dushaka, kandi vraiment atari kosa ryabo. Atakuzi nakuzi, atazi curi ntiyobizira, ariko Imana irafise ingene yubahisha umuntu wese yahisemwo kuyubahisha. Yes, ubundi niyo mpamvu duhamagara abantu bamaze imyaka myinshi mu muziki ariko bafise nico bakoze muri no muziki. Mukanya turaza kuza kuri album yiwe igiye yamaze kuja hanze, turazagaruka ku ndirimbo zigize album, ariko turaza no kumenya impamvu iyo album yayise izina. Mukanya muhava mwumva, ariko ndashaka imbere ko tuja kuri album tugaruke gato kuri carrière yawe. Muri no myaka 35 hari ivyo wakoze, hari yo Shemeza Music, benshi barayize, hari ugwaruka gwinshi no musi gwateye imbere gwavuye muri Shemeza Music. Icimviro cyo gutanguza Shemeza Music caje gute, ariko no munsi nigiki wishimira kuba Shemeza Music yarabayeho, ariko no munsi kandi nikiye cigwa akuyemwo kuva Shemeza Music yarabayeho? Vyukuri icumviro caje muri ryo shaka ryo gukora igikorwa gishikira benshi, kubera ko umuhamagaro na wakiye ndi mwishengero ego kuva mu buto bwanje, numva mfise ideni yuko impano Imana yampaye yogirira akamaro abari mu rungano rwanje canke abanduta. So rero icyumviro cyo kugira Shemeza Music caje uko nariko ndakura no mu gutahura uwo muhamagaro, numva umenga ifoko bishika handi. Ncanegeranya rero abajeune nabona ko bafise inyota, ubwabo barambona abari bankikuje muri église vivante, muri église vivante, voilà, barabona rimwe na rimwe bakambwira ibintu bibaza ko twokora, sivyo jewe ntarabibona neza, kubera ko barabona capacité yo kubarongora, barabona capacité yico dushobora gushikako, barabona ubwo bu leader yego bas leadership. Tugira ico cyumviro rero tuja hamwe, turi kumwe nabitwa ba Yves Shaka, ya turi kumwe nabitwa ba Augustin, ba Dirk, naba Julie, ba de papa n'abandi benshi. Donc dutangura iyo Shemeza Music. Hanyuma dusanga hari hageze ko dutangura rero kugira n'amaseminaire, hama jewe ku giti canje numva ivyonzi kuririmba, ivyo nshobora ivyonzi mu gucuranga guitar canke piano no vyigisha abandi. Nuko rero nareze benshi, ngatangura kubareka nabo
bagakora ivyo jewe no gakoze bikanyohera cyane timu yagukuko nico gituma nabo kubera ari wo mutima bambonanye nabo bakigisha abandi nuko rero nibaza iryo zina ryamenyekanye ari Shemeza canke Apollinaire Imana rero yaduhaye imbono yagutse irengeye église locale twumva personnellement numva no serva umubiri wa Kristo l'église en général abantu bakiga guhimbaza Imana iyo bakoranye mu masengero iyo bakoranye mu migwi mito naho rero byahavuye bikura bivamwo no kugira ibiteramo mu malieu ali net tutangura rero kuja mu ma Odeon Palace tukaja ku ma plage tukagira ibiteramo ntivyatworoheye kubera ko intambamyi zari zahe intambamyi zari uko abantu cari ikintu gishasha babona abantu batazi babonye muri monde y'abakizwa batanasiguriwe imbere urumva bakumva umenga ni ibintu bije gusamaza abantu ariko en même temps bakumva bifise akanovera bamwe bagahitamo kubipinga ariko atabubasha n'ubushobozi bafise bwo kubihagarika kubera yari juste ignorance cyari ikintu gishasha umuhini mushasha utera amabavu kabisa hama buke wanashaka naratumirwa mu biganiro nkuku inyuma y'ibiteramo twakoresheje hari abantu vraiment baba bafise imyumvire canke ivyumviro biri en dehors bakancira urubanza bakavuga ngo kuki murihisha ibiteramo kandi ari ibintu vy'Imana nibarure ya sound nibarure ya stage ya matike ya ma repetition twagize wa mwanya kwagusonza urumva ariko yari juste yari ignorance kwari kutamenya uzi cyavuyemo narabaha inyishu mu buryo buri simple kandi sino jewe nawe nitwokwihenda ngo ntabagifise bene ivyo vyumviye baracabifise no mu bariko baratwumviriza ariko ngira ndabaha inyishu isa niyo nahaye abico gihe bo nibaza ko batari kure cyane nk'abico gihe ariko inyishu nabaha yari iyo ugiye gusenga uratwara ishikanwa ngo yego nigiki ngo nijyo gushikanira Imana iratwara amafaranga none irakeneye amafaranga ngaca ndabafasha nti iryo shikano watanze urihaye Imana ariko byukuri nijyo gufasha bijya bikogwa byo muri irya sengero usengeramo cyo gituma ushobora gutanga offrande ugatanga na dime ngaca ndababaza nti urafise igitabo c'indirimbo hari aho bagitanga kwa gusa wakiguza amahera ngwego nticanditsemwo amajambo y'Imana niki urafise Bibiliya warayiguze ngwego si jambo ry'Imana none warariguze guturigura urumva bamwe bagenda bagatahura abandi bakaguma badaramira ariko cari gihe gushika naho batanguye kumva ko umuntu nkanje canke undi wese mubona reze canke abantu Imana yagira hagurutsa hirya no hino bogira igiteramo avec ziga dépenses zose ziba kugira ngo umuntu ategura igiteramo abantu batanga kumva ko bogura itike yo kwinjira kugira ngo bashigikire ico gikorwa n'ubu tuvugana ariko iryo tike bari uyu munsi ntirirashobora gukuvra les dépenses ziba zagizwe ko ziba ari nyinshi nico gituma abariko baranyumva boshira umwete n'inguvu mu gushigikira ibikorwa by'ibitera ariko kuri ico nshaka kubaza kino kibazo cyo tuja kuri album ko no mwanya urukura turega ntibashobora gukuvura ya madepense mu mwakoresheje biratawuritse kuko uno munsi stage na sound ntibiri munsi y'imiliyoni 200 byiza kandi wewe umengo heruka kubikora ubivuga ngo uheruka kubikora nuko sanzwe ndabirimwo mbasanzwe ndabizi bigenda gute kugira ngo umuntu nka Apollinaire no munsi rimwe na rimwe akora ibiteramo ku ma stade ariko abantu binjire ku buntu kandi izo dépenses aba yakoresheje abari nyinshi ni kintu muri imyaka 2 ndiko ndagerageza kugira ngo ngire iyindi experience kubera ko ibiteramo birihisha narabikoze
y'imyaka yose Yeah. n'abariko barabikora uyu munsi nitwe twabaciriye inzira ariko no kubwiza ukuri nubwo abantu batwagiriza ko tuko turadandaza tuko turagira iki bumva ataburenganzira dufise bwo kuronka umugisha w'ibifadika bivuye mu ngabire zacu uko no kwihenda ariko nabo bazotahura bukebuke ariko nagana ndakubwire kubera ko abarundi bacu batarashika ahantu batahura ko boshigikira bo kwaprecier impano y'umuririmbyi iki gihe cyose nta ma concert twakoze yigeze yunguka uriko uranyumva nta concert mwakoze nimwe yigera yunguka gute tubibandanye gute tubibandanya kubera ko ari umuhamagaro kandi kubera ko nubundi tutariko tukora business urumva yari juste kuvuga ngo tujana abantu muri dutegure stage iri professionnel setting yiyubashe urabona muri iki gisagara kirimo abanyamuji kabisa baraba ama YouTube baraba ama concert y'ahandi yo mu bindi bihugu banatembera urumva hama tukavuga ati ico tutabuze coco ni impano nabaririmbyi beza n'abamusiciens beza none kuki twoguma turi mu bintu bifutanye udu stage tutagira umutwe n'amaguru quand même twipime hanyuma Imana ikaduhezagira mu gisagara hakaza abantu biinvestisa mu ma sound n'ama stage n'ama lighting urumva ivyo bintu kwera ko batabitoye kwa gusa iyo babigurira nabo badusaba mahera urumva twaparame na kuronka yo tubaha nayo nyene atari tutaguze service uko twateguza kuzigura kuko barazi realite iri ngaha sur terrain bacinkoni ngufi kuko barazi ivyo turimo muri iki gisagara ivyo dushoboye n'ivyo tudashoboye n'abana beza vraiment n'abantu apprécier urumva kandi ndabifuriza gutera imbere abantu rero bagacinkoni ngufi tugategura event hanyuma les contraintes ibibazo tugira ni wavuga ati eske twoduza tike kuri 200 ibihumbi 200 oliye ya 5 biratangiki hari kiza kuvamo kugira ngo logistique yose yakoze abantu bavuge ati nitwaruhiye ubusa turashobora guheza iki gikorwa hanyuma tukikanda hanyuma tukanaba encourager kugira nidutahe n'amaguru nidutahe ngo dushikire mu myayo tudashobora gufungura ibyo byose tuba tuvyiyumvira kandi umukozi wese abegwa n'impembe sivyo twamba dusanga rero tutashoboye gushikira ibyo bintu niho rero muri iyi myaka ibiri navuze ni byo dutwara iki reka tudodore hirya no hino nkuko twari dusanzwe tugira hanyuma duhamagara bene gihugu ibaze duhimbaza Imana hamwe tubahe message yubaka imitima yabo ibakundisha igihugu cabo ibaremesha mu bihe by'ibisanga abantu bacamwo niki urumva ntihagire witwaza ngo urongo ngo je sinaje kubera nabuze 5,000 n'ubundi nabo duhora tubisaba nibihora bitumara ubukene fati yo risque nubwo aba artiste bagenzi banje batigeze batahura bumva umenga dusubiye inyuma none dusubiye inyuma kurihisha tuzobandanya turuhisha nuwo gira igiteramejo akavuga ati mutama kampanuza mutama tufanye yaye no mushigikiranishiraho droit d'entrée kwera ko ibi bintu nitubitora kwibarabara ama tumenyereza abantu bacu gushigikira abanyempano bacu rero je nashatse kugira iyo experience kandi igihe cyose burya twicwa nuko abantu bama entreprise Imana vraiment yatungishije muri iki gisagara muri iki gihugu hari abantu Imana yahaye note urumva ariko nk'abarundi mon peuple tacafise ikibazo ntidukunda gushigikirana kuko mu mabanke yose mu ma companies yose burya haba hari ama budget yo gusupportinga ibiteramo nk'ibi sivyo byaba ari bya profane byaba ari by'indirimbo mpimbazamana imidagaduro yose itandukanye ibi by'amakomedi niki ibya sport irahari ariko
umuziki wacu ntibarurahaguruka n'inguvu bafise ngo bawushigikire. Ivyo rero nitwagira ibiteramo amasosiyete agasupportinga hanyuma ni win-win. Bakazana urunguka nanje ndunguka. Iyo visibility bashaka, uko kuntu bashaka ko nabo companies yabo amenyekana, natwe tukabikora kuko tubifitiye ubwo bushobozi bwo kubikora, hakabiyo win-win ariko ndetse n'ububasha bukomeye bagafata mu mugongo umuziki w'Uburundi. Urabona amahanga aratwifuza. Nta gihugu na kimwe wogendamo hano muri sous region ngubure mu muririmbyi mu ma église canke mu ma karaoke avuye mu Burundi. Avuye mu Burundi na hamwe. Jano mu bihugu vya Amerika, Iburayi na hehe. Uburundi Imana yarabutungishije ni ngabire z'umuziki. Yes, nukoreka tugaruke kuri album igira gatanu. Ni album iri hanze. Ni album wise gute, ariko ni album iri mw'indirimbo zingana gute? Inspiration yo gusora ino album yavuye he? Ni album yitwa Ubuntu bwawe. Ni album igizwe n'indirimbo 9. Inspiration yavuye kuri parcours y'ubuzima bwanje. Ukumbona imbere yawe kuri iyi mikro. Ndahari kubw'ubuntu bw'Imana kabisa. Nta buhinga, nta mayeri arimwo, suko ndi gihangange muri bicanke biriya. Ubuzima bwanje mparuye, ubuzima bwanje bw'amashuri atandukanye, ubuzima bwanje bwo gutangura umuhamagaro iki gikorwa, iyi métier, ubuzima bwanje bwo gukorera église, ubuzima bwanje bwo gukorera igihugu canje muri rusangi, nkoresha impano yanje n'encadra aba jeune muri iki gihugu, ubuzima bwanje bw'urugo, ubuzima bwanje kuri iyi myaka ngezeko. Iyo ndavye inyuma hanyuma nkiraba mu kiyo ndavuga ni ubuntu bw'Imana nibwo bungejeje. Hanyuma comme urukwikirane rw'indirimbo kenshi ngira ni haba harimwo aspect nini ya meditation. Indirimbo zifasha abantu gusenga, indirimbo zifasha abantu kugira meditation. Ndashobora gukora celebration zirimwo ama rock yoroshe y'abasaza nkanje. Urumva ariko niyo inspiration. Numva umenga no hamagarira umuntu wese nanje ndimwo, kuko ubuntu ni ikintu uhabwa utakimerita. Burya ubuzima dufise gushika ku bantu twemera muri iki gihugu ko ari ababosseur. Urumva burya ubiravye neza, uwoba sincere et honnête yovuga ati ibi bintu ni Imana ibinshoboje, kubera ko sindabishoboye, kubera ko nize menshi kurusha abandi, kuko hari abayize bari muri galère, abayiza abo tuyanganya n'abayandusha batari muri ibi jewe ndimwo. So uwo shaka rero kuba sincere yovuga ati ibi bintu nta mpamvu yo kwirata, nta mpamvu yo kwishima ku bantu, nta mpamvu yo kudakorera abandi bantu, nta mpamvu yo kutaba gentil, nta mpamvu yo kudakunda abandi, kubera ko icondi n'ivyo mfise ni kubw'ubuntu. Ego naho rero urujya rukwirikirane rw'indirimbo rwavuye. Ego yes, kubw'ubuntu indirimbo 9 ziri hanze. Indirimbo 9 kuzisorera rimwe biratwara uburyo, ariko kandi biratwara umwanya. Kibazo kica kiza ngaho, album iri ku isoko, nimba iri ku isoko umuntu ashobora kuyigura gute, cyangwa umuntu ashobora kuyironka gute? Uno munsi ni ya feedback uri kuraronka kuri no album yawe kubw'ubuntu? Feedback ndiko ndaronka kuri album nuko urabona iyo habaye agacerere abantu duhura mu nzira canke duhurira ku mbuga ngurukana bumenyi, canke baza no mu rusengero bavuga ngo Apoline rombo banyita Mutama canke Apotre nta gishasha. Mbona uko kimya, ndababwira sindi kimya, kubera ko igihe ntariko ndakorera muri studio mba ndiko ndandika, igihe ntariko ndandika mba ndi muri coaching, mba ndiko ndafasha abandi, mba ndiko ndagirisha amahugurwa, mba ndi mu maseminaire hirya no hino, mba ndi mu ivugabutumwa. Ikindi mba ndiko ndakorera umuryango kabisa. Urumva rero
haje ikibazo cyari ikibazo cari album iri ku isoko Aha. ko bizimvye uno munsi album umuntu yikeneye yo isanga he voilà album umuntu yo isanga murabona ko atavya ama CD bikiriho Yeah. urumva ama flash buke ukeneye flash yo mbwira nkayimuzanira ilikuwa ka design na identification bien sûr y'indirimbo yego ariko ahanini zigurishwa online kuri ku rubuga rwa Spotify na iTunes na no kuri chaîne YouTube yanje hari izo basanga ko zitari nke ego no ku hanyuma no kuri zinsamirizi kabisa ariko iyo umuntu wese asoya album hariyo target abafise kugira ngo tugere kuri album ya gatanu hari impamvu wahishize hanze hari impamvu mfise yuko hageze yo kija hanze iyo mpamvu ni ya ariko kandi wifitiye umugambo yuwe iyo impamvu yatumye nkora iyi projet mu byo wari wabajije kare ndibutse harimo ngo bitwara uburyo bwinshi umwanya urumva ego ikintu umuntu akunda cyose aracitangira ntibiba byoroshe kubera ko urara amajoro umuryango umwanya warugukeneye ukakubura nta ugenda muri studio ngo ndaje nta ugenda muri repetition ngo ndaje urumva ibyo byose ni biguzi rero intumbero vy'ukuri yari yo gutanga message kuri kubumva izi ndirimbo bose abumva ibikogwa Imana yashizemwo kuva kuri album za mbere gushika kubaza mu biteramo canke mu maculte ya louange tugira les vendredis numva intumbero yi album ari kwibutsa abantu ko ataco turi kiretse ubuntu bw'Imana urabona isi yuzuyemwo abantu bigira ibihangange kubera ko bashitse kuri ibi kubera ko bitwa kubera ko ari bishop kubera ko ari nyakubahwa tel ari businessman cyangwa woman tel urumva akibagira kwivyo vyose ataco yatanze urumva ntaco dufise tutahawe hari gihe twihenda tukavuga uti nakoresheje ingufu nyinshi uraza amajoro naraye sawa ariko ayo majoro ingufu wakoresheje mu gupavana kurari joro ngusatira ico kintu gushika ugikore kitanga umwimbu ni Imana yagushoboje à la fin de la journée icubahire kigaruka ku Mana nuvumenga mu myaka yanje ndiko ndakura ndiko ndabandanya kuba sage ndiko abazungu bavuga ngo umuntu ariko arasaza bavuga ngo ariko arabasaza urumva ariko nivyo numvumenga no kwibutsa umuntu wese mu bisata byose mu ma secteur yose ntacu umuntu afise atahawe n'Imana numva ariyo message no kwibutsa umuntu wese yibaza yikubita kugikiriza asuzugura abandi ngo nuko batangana nawe ngo nuko yagiye ahango yakoze ibi ngo nuko yitwa uku nta kintu na kimwe ndi uri mfise ufise utahawe numva rero message ya intumbero y'iyo album ariyo hanyuma ama feedback ndiko ndaronka nuko abantu bambaza justement uko ngo kubera indirimbo nyinshi zigizwe n'ubuntu havuga mu iryo jambo hanyuma album ukayita ubuntu bwawe urumva ko bari défier peut-être bada shika batahura igituma ubuntu usanga ari na message itamenyerewe ariko ndumva ama feedback menshi ko hari abantu bariko barafashwa nizo ndirimbo ego yes indirimbo 9 Apolline hono munsi izina ryo riramaze kugera kure wamyura bivuga mu kanya no mu bindi bihugu ibikorwa barabikunda kandi no mu bindi bihugu niyiteguye ibiteramo barabizamwo bakuzura kubera iki muri no album kuvanga indimi zitandukanye numvise hari indirimbo ziri mu Giswahili hari izindi ndirimbo ziri mu zindi ndimi kubera iki nuko usangamo pourcentage ntonya y'izindi ndimi nuko hari ikintu ndiko maze imyaka niyumvira nk'ibihugu bivuga Igiswahili benshi baransaba
bamazige bansaba ko indirimbo zanje kuva zijya za mbere no zishira mu Giswahili. Naragize iyo tentative yo zimwe kuzishira mu Congereza gukoresha amasous-titrage ariko no kuzinterpretation mu rurimi soit Giswahili Icongereza surtout Igifaransa urumva bon ni besoin iraho hari impact byatanze bo sindabigira nico gituma wumva muri album ushobora kuzanamo indirimbo imwe hanyuma nkijya umeinuliwa urumva Katonda wange Kiganda na kantu gatonya ukumvamo akaringara gatonya iba ari gukabura no gusatisfeza abo bantu bawe bari muri iyo mihinga itandukanye yego kuko hari nk'abantu bumvize basanga bariko barumvira izindimbo zanje batumva ikintu na kimwe ukumva barambwiye ngo nta na kimwe tukumva ariko ngo twumva ngo turi bien ngo twumva ziko ziratwubaka rero peuple audience Imana yantumye ko ni Burundi n'abarundi ibice binini kwijana 99 n'ibice 9 ndumva noguma mu Kirundi kugira ngo dufashe n'abariya batama n'abatamakazi badashobora guhembera Gaswahili nabo tubafashe kunezerere kugira neza kw'Imana hanyuma mission Imana yantumye kuri ubu butaka bw'u Burundi nabo